murakoze mufate ibyicaro. Sogokuru rero yaradusigiye ibyibutso n'ingirakamaro. Ibyibutso ndavuga nyarusha sindabarambiye sibyo, ariko biraryoshye yaradusigiye imyibutsa. Uwa mbere yavuze ati inkoko mu guhona zigira gute? Inkoko ninde, igisiga ninde? Inkoko ni wewe, ni jewe. Inkoko n'umugumyabanga, ni umukenyarugamba, ni Imbonerakure, ni igiswi cy'inkona, n'abarurwanye n'abenegihugu bose. Wewe rero uza kuronka igisiga bigenze gute? Igihe cyose uzokwifatikanya n'umuntu akuje mu matwi ngo dukure SPMI, uzoyifatikanyije n'igisiga. Igisiga ntiri kure yacu. Uzoza ahoza mu matwi ngo dukure umukuru w'igisagara cya Bujumbura, uzoza kujya mu matwi dukure chef de zone Ntahangwa, musanteri wa komine naka, agamije guhungabanya inzego, ico ni igisiga. Wifatikanye naco uri inkoko, ucurise n'igisiga. Ibisiga ntibimvira bari kure, bari hanze, usanga tugenda navyo. Biri muri twebwe. Sinda kurandira nje kubwiriza wa kabiri. Yavuze ati intambara y'ibihori iryohera ibisiga. Bagumyabanga, bakenyarugamba, nimwasubiranamwo abansi bararyoherwa. Abansi babahanze amaso. Mwamane ya ndirimbo mukunda kuririmba muti abagumyabanga twese turumwe, abagumyabanga twese ntakizo dutandukanya. Umwibutsa wa gatatu wa Sogo. Ibihengeri mu ruhongore bitera iki? Bitera ikisamire. Iyo myibutsa si gwanje niya Sogo. Ibihengeri mu ruhongore bitera ikisamire. Igihugu mutagicumbereye n'akazi kayo. Abanzi barakaka bariko bararaba atravers bya bihengeri, mugatanga breche barinje baragifata. Ni mwugarire, ni muje mu gipolisi, ni muje mu gisirikare kugira ngo mucungere igihugu. Twe turashaje, turiko turagenda. Sogokuru yavuze ati umwe wese ategure uzogusubira. Nta bandi nimwe cyane cyane bepujere. Ubundi mwibutse wa Sogokuru uvuga uti uborejwe n'agahengwe acana inkinzo. Uborejwe n'agahengwe acana inkinzo. Amahoro ni mabi muyamazemo 18 uwo mwijajaye. Iyo amahoro abaye benshi umuntu ukugara yugaziyo asubikisha urugendo waruga ariko arayeje. Nimwijajare rero, niyagejeje aho Sogokuru yagejeje aho sendebederamba yaraduciye n'ibibutsa ati agakono katetse ishano nikozwa rimwe. Agakono katetse ishano nikoza rimwe. Ni wa wundi usanga kwakunda ati iwa ntiwibaze ngo imvura yarinyagiye ngo bibaze ngo ryaboze. Murama mugati yaraduciriye muri mwibutse twarayanze turifise. Yavuze ati agakecuru kamwe umunsi umwe kumvise aho inka yapfuye gaca kiruka gusitanira inyama, karazizana
kazishikanye karaziteka abuzukuru bari ngaho, zimaze gusha gahamagara abuzukuru barakorana, gaca gatora inyama kugira ngo kabereke, gashikura imwe iya mbere, gashikuye igatera hirya, gaca kabwira abuzukuru ati bibondo muragaba kuko icishe yanka nikirayivamo. Wonisogo sijewe, wonisogo sijewe. Nagomba rero ndangirize ku mpanuro ku ndongozi. Hariho umwibutsa ngaha bavuga ngo mbere uri no muri Bibiliya uvuga yuko l'orgueil précède le désastre lorsque l'humilité précède la gloire. Ndongozi mwicishe bugufi, ndongozi mwicishe bugufi, ntibimaramaza, mwicishe bugufi mutimaramaje, kuko l'humilité précède la gloire. Lorsque l'orgueil précède le désastre. Nakugara natubimaze n'igihevu, natinye kubitangura ko mvuga ni gushimira Imana umunsi umwe, iminsi yose mu gitondo ivuga dushimira Imana, kuko yamitwibutsa yuko igucisha mu itiro, hagitiro ni la moitié de la mort, kugira ngo ikwibutse ko urutera guhera. Nicyo gituma umuntu atarakwiye kugara, kuko ntacyo tumaze ubuzima buhinduka buri mwanya. Impanuro za collaboration, ndongozi muri ngaha utwara ubuserukizi bw'umugambwe mu nzego izo arizo zose muri administration, ni byiza yuko wewe umenya ko agutwara atari ibibondo, atari ibijuju. Ntubafate uko bishakiye ngo wibaze ko ari ibijuju, kw'ibyo ukora batabibona. Nimba ubona bakubaha ntiwibaze ngo ntavyo babona ivyo ukora. Menya ko agutwara bakanura, ubatware neza, nubatwaza umukazo naco bimaze l'orgueil. Hanyuma abamufasha nabo namwe nimukore murondera kumwimba mu mizi kugira ngo basubire. Si vyiza umukuru, ni vyiza kumubaha, mugasi kumutinya navyo si bibi, kumutinya ngiya. Hanyuma collaboration hagati ya buramatari canke maire de la ville n'umukuru w'umugambwe harakunda kuba ingorane, turakunda kubigarukako. Buramatari canke maire de la ville ni ijisho ry'umukuru w'igihugu. Buramatari canke maire de la ville atwara abagumyabanga, ibipinga, abasazi, abarozi, imborekwa, abasambanyi, abo bose barabajejwe. Ibiti, amakinga, amabuye byose abijejwe, n'imisozi n'inzuzi. Buramatari mu bisanzwe yari umugumyabanga, niwe muhanuzi w'ibiro by'ubuserukizi. Igihe cyose ubuserukizi bukoranye bumukeneye buramutumako akaza guhanura. Naho bari umupolisi cyangwa umusirikari akira kugenda yaravuye muri système, agenda yambaye civile bijya muri permanence nationale, n'abasirikari binjira n'amateri bakinjirayo. Maire de la ville, buramatari n'umuhanuzi w'ubuserukizi bw'ubuganga. Uko bikurikirana muri komine, no muri zone, no ku mutumba nuko nyene. Buramatari, maire de la ville atumije ko ibikorwa rusangi umukuru w'umugambwe afati ya mbere kurarika abagumyabanga. Dutegereza kuba abambere kwerekana akarorero.
umukuru w'umugambwe nawe niwe jisho ry'umugambwe muri komine, mu ntara, mu gisagara. Ategerezwa gukurikirana hafi ko buramatari ariko arashira mu ngiro ivyo abenegihugu bitoreye. Donc afise œil vigilant ku ntumwa y'umugambwe muri administration. Niwe muhanuzi mukuru wa buramatari en fait. Utwara ikintu akora abanza guhanuza umukuru w'umugambwe pour la bonne collaboration. Ntihagire rero izo nzego ngene zizoza zirasekana, turavyumva no hanze muri ambasade, ugasanga ambassadeur biragoye kugira ngo akorane na section cyangwa na diaspora. Ni kwinjiranamwo kw'inzego. Mu ntunge navuze byinshi sivyo, turongejwe inyigisho zo gukundisha igihugu n'umugambwe. Mu nkundire ngarukize ngaha, hanyuma programme ikurikira tuyibandanye tugire sentence.